Hello bakunzi ba shene yacu ya Inaye TV, turabaramukije. Amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose, kugirirwa neza kw'Imana kubarukarize, kubabeko, kubashikeko. Nuko rero ni jewe Bruce Hatungimana, twama turi kumwe mu kiganiro c'Inaye. Inaye y'ivyo zica kuri iyi shene ya YouTube yacu Inaye TV. N'uyu musi rero nkuko musanzwe mubimenyereye, kandi iyo mumbonye mwama muzi yuko tuzanye inahe. Nuko rero uyu munsi kandi turafise inahe ya mwene data yashimye kwidushingira, kwidusangiza kugira ngo twumve ibikorwa bikomeye Yesu yamugiriye. Ariko rero imbere yuko tutaramuha kaze, reka ndakwibutse wewe utaragira subscribe kugira ngo ugire subscribe canke s'abone. Hama iruhande ya s'abone ufyondeho akakengeri, ariko niko kazotuma igihe cose dushitse ko inaye yacu uyironka mu ba mbere. Nuko rero tutarandiriye, reka tubanze turuhuke gato, turaje kugira ngo tubandanye. Ego nkuko naremeje kubibabwira rero ko n'uyu munsi kandi dufise inahe ya mugenzi wacu, inahe ya mwene data yashimye kudusangiza kuri uyu munsi. Rero narandiriye, reka tumuhe akanya atubwira ivyo Yesu yamukoreye. Kazi. Yesu Kristo nashimwe. Nitwa Elize Nishimwe, nkaba ngomba gushingira Yesu Kristo inahe mu vyo yankoreye, kugira ngo wowe uriko uranyumviriza bigutere intege kandi biguhe kwizera Imana cane gose. Jewe nitwa umuririmbyi akorera mu ngoro y'Imana. Nitwa yuko nakora umurimo w'Imana, nkakora ivyo umuntu asabwa gukora mu ngoro y'Imana nk'umuririmbyi, kuririmba hamwe no kwigisha ijambo ry'Imana abandi. Ariko ivyo narabikora mfise ibindi nkora ku ruhande, kuko nari umuntu aganzwa na kamere y'icaha. Ubwo buzima bumeze nk'uko ndabibamwo cane, kuko hageze igihe nabona yuko abandi dukorana umurimo babirimwo, nanje bikansunika kubijamwo cane. nkavuga ati none ko abo dukora umurimo ko nabo babirimwo, je nanje sinobikora? Hama mpejeje kubikora nkaja gusaba ikigongwe Imana, ati Imana irantahura, irabona ko ndi umunyantege nke, ibintu nk'ivyo. Ubwo buzima ndabubamwo, murumva namwe ko atari ubuzima koko bwari bukwiye kubamo umuntu yitwa ko akorera Imana, mu yandi majambo make umuherezi. Hama ndabigumamwo igihe kinini cane, mbandanya ahubwo ndabikomezamwo, kuko nabona n'abandi turirimba batabihindura, nanje ncavuga ati ntabwo ndi buhebe, kuko Imana iratwumva. Ko njye nabibabwiye yuko Imana ngo irabona intege nke zacu, ngo iradutahura, nkaca ndabigira icitwazo, ivyo bikaca biba icitwazo. Kimwe mu vyo nakora inyuma yo gukorera Imana cari co kwifuza. Jewe nari umuntu yifuza cane, icaha co kwifuza cari mu vyiyumviro vyanje,
kuko nari namaze kuba imbohe naco muri ico gihe. Nitwa yuko ndimwo mu bakijijwe, ariko nari nkiganzwa n'ico cacu kwifuza. Nabona abandi babikora nkavuga ati nanje kuki ntobikora, ndabibamwo ndabicamwo kugira ngo nanje ngo ndabe ingene bimeze. Wowe uriko uranyumviriza ndasaba unyumvirize neza cane. Burya ubuzima umukristo yobamwo avuga ko yakijijwe ariko adafise ico yahevye, ntaba ari ubuzima bw'umukristo namba. Ugukizwa kungana no kugira ico uba warahevye mu buzima. Hama rero muri ico gihe narabona yuko ndi mu bintu bidahesha Imana icubahiro, nanje nashaka kwiyumvira yuko ari ibintu bibi mu mwanya umwe, ariko kubera nabona bimeze kurya kundi abandi babikora bikangora guheba cane. Nkabandanya ngindira mu makoraniro yo gusenga, numva ijambo ry'Imana, nanje nkaba muri bamwe bashobora gutora ijambo ry'Imana hama bakigisha abandi. Ngerageje kubiheba cyangwa ngerageje kwitandukanya navyo, abagenzi harimwo abakijijwe, abita ko bakijijwe hamwe n'abatarakizwa, bakambwira ati ntitugutahura igituma bimeze uko wewe, kubera iki utagiye muri birya, kubera iki. Nkabiraba umwanya umwe nkabona umenga hari ikintu bandushije banjyanye mu bisanzwe, hari uburyo banjyanye. Aho hose murumva ni Satani ashaka ko mpfira mu caha. Ndavuga ati oya Mana urantahura kandi ndabibamo, kandi nariko ngerageza kubivamo ndabisubiramo. Ikintu kimwe nabonye mu bantu bitwa abaririmbyi canke ku muntu wese yoba yitwa umuherezi, umuntu wese akorera mu ngoro y'Imana, iyo utemeye kwitandukanya n'icaha na kamere k'umubiri, mu nyuma haba ikintu kiguteguriwe kugira ngo kikwigishe kandi kitakuryohera, ariko kikwigisha mu nyuma. Après ivyo bintu maze kubamo kose, igihe kimwe nagiye kwisanga nicaye ahantu, ntangura kubona ibintu bitandukanye. Amaso yanje tangura kubona ibindi bintu bidahwanye na image y'umuntu ndiko ndabona mu buryo busanzwe, ariko nkamubona ukundi kuntu, nkamubona mu bwambure, mu yindi vugo atambaye kandi yambaye. Ntangura kumva amaji y'umwiza ku bwinshi, ntangura kugira ibitekerezo vy'umwiza ku bwinshi. Satani arantera ico gihe, ibintu birankomerana, ndabura amahoro, ibintu birambana nabi cane gose. Ngerageza kubibwira umwe nitwa Sheftene, ndabimubwira aravyumva, ariko kubera jewe niga muri interna, murabizi ko muri interna abaho gukira canke gupfa mu mpwemu. Ico gihe rero bicaye ngombwa ko ntaha, kuko hari hageze yuko dutaha. Imana yangiriye ubuntu, ima abavyeyi bakijijwe
bubaha Imana, hama gerageza kubibabwira baravyumva, hama mu nyuma baca banjana ahantu basenga, baransengera. Mu nyuma niyo wambwiye ati urakeneye kubatizwa, ndavuga ego, ndabatizwa. Nkikibatizwa nkikiva mu mazi, ntangura kumva ko habaye changement mu vyiyumviro, ntangura kubona ibintu gushasha nkuko nabibona. Dufate nkuko umwana muto ababona ibintu byose ko bimeze neza, atakintu conona, atakintu abona ku ruhande kimeze nabi, abona ko ibintu byose bimeze neza, kubona umwana avuka esprit yiwe imeze neza. Amare tagira ubwo buntu, cyafata kugira iyindi ntambwe yo kugerageza kuraba ivyo nahoramo kera n'urugendo rushasha ntanguye na Kristo, kuko ngaha nari mbanye ahari niho nari niswe umwana wa Kristo. Ico gihe ivya kameremere ndabishira ku ruhande, babagenzi bose umwanya twamarana tuko tukora ibitabereye cyangwa tuvugana ibitabereye ndabashira ku ruhande. Ntabwo nabahevye, ariko ujya mwanya ntaho nkikibaha. Ndaba umwanya mara ndi muri telefone n'ivyo mba ndiko ndakora muri telefone, sanga yuko kera nari mfise ukuntu hari amavideo naraba mu gihe ntafise ico nkora. Satani yarantera nkacinja muri pornographie. Yabona ko atanakimwe ndiko ndakora, akaca aza muri iyo nzira. Mwibuke narakorera Imana ijya mbere, maze gukizwa subije umutwe inyuma, ivyo byose ndabiraba birambabaza, bimbabaza umutima cane, mvuga ati kubera iki Imana, kubera iki ibintu byose byambayeko. Hama ivyo byose ndabiheba. Ya muzike twumva kuryohera abajene, yatira abajene, yose ngerageza kuyifuta, ndayiheba. Ntangura kugira ivyiyumviro bishasha. Umva ubu ni Kristo yaba muri jewe, ibwina muri jewe, yasigaye avugira muri jewe. Mwemu w'Imana yanje ko igihe nsengewe nkabatizwa, mwemu w'Imana yaje muri jewe atangura kunawuza ibintu gushasha. Kuko kera mwemu w'Imana ntiyakorera muri jewe cane, kuko namuha ikibanza gitoya, ariko ubu unye niwe yiganzira mu buzima bwanje. Anyigisha akanyereka ibinye n'ivyo ukwiye gukora, aba niwe ukwiye kuvugisha, aha niwe ukwiye kugenda, hajya si ukwiye kugenda, hajya si ukwiye kugirira ibinye, ukuntu akanyereka akambwira ati ibi nivyo ukwiye kuraba, aha hateze umutego nk'uku. Ivyo byose arabimenyesha avant, kuko ntabashaka kumererwa nabi. Nangoye kubona yuko mwe mu Imana ariko akorera muri jewe, nkabona yuko ibintu bisigaye biba atari ibintu bisanzwe, ari ubundi buzima bushasha naronse. Ndaryoherwa, umutima wanje uraryoherwa cane gose, umutima uraryoherwa cane gose. Ntangura kugiranira umusabane n'Imana, hatangura kuba relation yanje n'Imana. Umwanya ntaronka wo gusoma Bibiliya, wo gusenga, ntangura kuronka, kuko mfise bimwe nahevye. Kuko nababwiye nkitangura mu Kristo bijana no guheba ikintu. Hari ikintu heba kugira ushike kuri burya buzima Imana yaguhaye. Rero ashimwe Yesu Kristo, kuko ni muzima kandi agira neza.
nubwo bijya byashikiye amatake yose narose, haravuyemo icigwa, kandi ico cigwa na bijya byashikiye byose iyo ndavyibutse bintera intege gukomera mu Mana, kuko bituma nasubira muri wa mwiza narimwo, bituma nasubira muri za ngeso za kera, bigatuma nkomeza urugendo, binyereka yuko ubuzima bw'umwiza atari ubuzima umukristo akwiye kubamo, ubuzima bwo kugenda yinyegeza atari ubuzima akwiye kubamo. Uko agaragara mu maso y'abantu aba ariko akwiye kugaragara mu muntu indani, mu vyiyumviro, mu mushaha wiwe no mu mutima wiwe, bikamera kumwe nk'uko agaragara hanze. Jewe muri kirya gihe undavye ku maso nyene ukarabona hanze wambona ko ari umuntu neza, ariko indani naganzwa n'ivyifuza, indani naganzwa na kamere. Ariko ashimwe Yesu Kristo yo yampinduwe akama ubuzima bushasha. Ubu uko umuntu ashobora kumbona hanze niko indani imeze, uko mwemu w'Imana akorera muri jewe indani niko akorera no hanze, mu vyumviro, mu mushaha no mu mutima. Ni ibintu bitatu. Ivyo byose ndabishimira Imana ko yarabikoze, byanyeretse yuko koko Imana iriho kandi yuko Imana igira neza. Ni ibintu iyo ndavyibutse umutima wanje urira cane, ariko ugashimira Imana gose. Abenshi bashikiwe n'ivyo barapfuye, abenshi ntibaranabivamwo, ariko jewe Imana yarantoranije ingirira ubuntu budasanzwe bw'uko ndabivamo hakiri kare, kugira ngo sinononekare rwose cyangwa ngo mpfe. Burya Satani icamuzanye mw'isi ni gutikiza, ni gukora inabi, ni kwica. Satani akwereka yuko ivyo bintu bigiyemo atana kimwe, nakwereka ikintu kiza après umaze kubijamo, ari cyo kintu citwa urufu. Ariko Yesu Kristo akwereka yuko ubwo buzima aguhaye butanga ubuzima budashira, ari bwo bumwe tuzobana na Kristo ibihe bidashira mw'ijuru. Imana ishimwe cyane, kandi Imana ibihabwe icubahiro. Imana ni nziza, nayibonye muri byinshi, kandi ndizera yuko nawe uri kuranyumviriza Imana igiye kugufasha cyane mu byo urimo, kandi nzizera yuko uri kuranyumviriza hari ikintu kigiye guhinduka mu buzima bwawe. Nta kintu kiryoshe nko kuba mu buzima bw'Imana, nta kintu kiryoshe nko kuba wumva ko ufitaniye umusabane n'Imana, wumva rirya jwi ry'Imana rikubwira, rikuyobora. Ndabifurije ubuzima nk'ubwo bwo kuba mu Mana, bwo kumva ko ushikamye mu Mana. Nuko Umwami Yesu abagirire neza. Umwami ni mwiza, kandi Umwami ni umunyembabazi, aracari ku ntebe y'inganji, kandi ntiyibagira abayo. Imana ibagirire neza. Amen, 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 amen. Imana ni nziza, Imana ni nkuru. Murakoze cane. Hama rero murumvise yuko Elise Nishimwe hamwe no gukorera Imana yarafise ikintu kimugoye cane, icaha cyo kwifuza byaramugoye cyane, biramubera bibi kugeza aho bigera ahandi hantu agera abona umuntu akamubonamo irindi shusho. Urumva rero ko icaha cyari kigiye kumumerera nabi rwose, ariko akabashimira Yesu yuko ibyo ubu yabitagihari byaheze. Nuko rero nawe ndakwibutse yuko ushobora gukorera Imana, ushobora kuba uri umuririmbyi n'umuvugabutumwa, uri umutambyi, uri umuvuzi w'ingoma mu rushengero, uri umuvuzi w'ama-instrument. Rero Imana ukabusanga uyisangiza utundi tugeso byumva ko muri wewe byase guheba, ariko reka ndagutera intege, ndakubwire ngo ugume ku mavi. Ku mavi niho bironkera byose, ku mavi niho dukirira, ku mavi
amavi twakirira inyishu zacu nk'uko vyabaye kuri mwene data Elise. Reka tugushimire Elise kubona waratwemereye ukaduha umwanya wawe kugira ngo udusangize ivyo Yesu yagukoreye. Nuko rero Imana ikugirire neza, iguhangaze, ibandanye igukoresha ivyo buhizi. Reka rero nongeye kandi shimire nawe wese wari wafashe umwanya wawe utwitaho, udukurikirana, utwumviriza. Imana nyene amahoro ikuhezagire, ikugirire neza. Ndakwibutse yuko nawe ushaka kudusangiza inaha yawe y'ivyo Yesu yagukoreye, ushaka kutwandikira kuri email yacu inayesayesu@gmail.com inayesayesu@gmail.com. natwe tuzoheza tubakure kugira ngo tubavugishe, mutuvugishe, mutuyagishe, natwe tuzoryoherwa. Imana rero ibahezagire, ibagirire neza, naho ubutaha tuzadusubira. Bye bye.